ishirahamwe make yaraduteye akamo iradutumira kugira ngo tuze guhanahana ivyiyumviro bijanye n'ingene iyi fumbire ya Fomi ikora n'akamaro kayo, ndetse duce turaba ku yindi ntambwe ko twoshobora gukorana kugira ngo amakoperative y'abanywanyi bayo azokoroherwe kuronka iyo fumbire na za mbuto zirobanuye ko nazo dusanzwe tuzigwiza. Rero ko mwabikurikiranye twasezeranye ko inyuma y'iri huriro hagiye kuba imigwi y'abahinga yige neza ayo masezerano ingene yogenda kugira ngo mu minsi iza dutangure gukorana nyezina n'ayo makoperative ya MAC haba ku vyerekeye ingene boroswa vyoroshe ifumbire ya Fomi ndetse n'izo mbuto zirobanuye, hanyuma kandi muri ya mirima bazoba bafise y'akarorero tubasange ku kivi tuvugane nyezina ingene bafumbira neza bakurikije urugero rwashizweho n'ubushakashatsi. Rero twizeye neza yuko iyi ntambwe ikomeye igiye kugura izindi ntambwe ziri imbere kandi zizodushikana kwihangiro rikomeye. Hariho gacamwo igakena mugabo ntawo bivuga yuko izo ngorane zishitse zatorerwa inyishu kuko nk'ubu two turabiraba muri rusange nta kibazo kihari c'ifumbire kumva ngo mwidogo ngo ntibararonka ifumbire ko irya fumbire yose utegekanijwe y'ubu yashikiye abarimyi. Baza ko mu minsi ubuyobozi bw'ubudandaji muri Fomi buzabashikiriza ido nido ingene vyifashe ku ntara, ariko hambavu yaho hariho igikorwa kiriko kirakorwa kidasanzwe cyo kwagura ihinguriro Fomi hariya nyene ku cicaro cayo, kandi sikera urwo ruganda rundi rwuguruye nirwamara kugurura turavye ubushobozi ruzoba rufise nta nk'iki ico kibazo ntikizosubira.